kandi yari natsinze ibitsindo bibiri harimo nako vya penalty imbere ya equipe ya Real Sociedad. Ibitsindo bitatu mu nkino zibiri muri UEFA Champions League amateka akomeje kuyakora Vinicius Junior ariko harahize igihe kitari gito twiyumvira niki cyafashe umugabo witwa Vinicius Junior. Ariko umugabo witwa ARBELOA yinjiye atwizeza gusubira kutwereka Vinicius Junior mwiza, na cyane cyane ko abakunzi ba equipe ya Real Madrid bavuga ngo buriyo Vini ari mwiza birakunda ko na Real Madrid bari nziza. Ibitsindo bitatu mu nkino zibiri zikurikirana hamwe yatonga omdi match no ku munsi w'ejo batari bake babona ko yari omdi match ni batahura uburyo nka Chouameni yatonga omdi match ariko vyose vyugariye kuri performance ya equipe. Twotangura kwizera akazi ko umugabo witwa ARBELOA aronde uko tukizera kubijanye no gutwara ibikombe muri equipe ya Real Madrid, ariko individuellement mu bijanye no kugarukana niveau y'umukinyi ku wundi duhereye kuri Vinicius Junior. Uno mutwe twotangura kwizera akazi ka ARBELOA mu bijanye no kugarukana performance z'abakinyi b'ibihangange ba equipe ya Real Madrid. Equipe yitwa Real Madrid no munsi jewe ndavye effectif bafise nico nabonye abakinyi bashoboye gutanga. Umuhigwe n'umuntu atunga agira amahigwe muri sezo yiwe nk'umumenyereza peu importe ubumenyi wowe ufise. Umuhigwe n'ugira sezo itarimwe imvune nyinshi cyane muri equipe ye. Real Madrid ntiyari kuyimumenyereza wa wundi wo kuvuga ngo urumva ngo Man City ngo itunze Pep Guardiola ngo natwe reka dutunge Flick. Oya, ahubwo Real Madrid yaronse umumenyereza yari yipfuza. ARBELOA ari flexible, arazi ngo bakinyi banje presque mwese kariyeri mufise je ntayo nagize ndi umukinyi mugabo nitwe umumenyereza wanyu mugomba kunyubaha nk'umumenyereza nk'abakoresha nk'abakinyi banje nk'abana banje. Hari abakinyi twari twarabuze version zabo, akarorero ndavuga umugabo yitwa Vinicius Junior, ndavuga umugabo yitwa Federico Valverde na Jude yavunitse ubona ko ari karagenda. Jude Bellingham ku ruhande rwanje novuga ngo yagiye mu mvune ariko aragaruka mu gatarashika. Mugabo uravye ufatiye kuri Fede ukarabira kuri Vini ugacuraba na Apollo bafise muri equipe kuva ARBELOA yinjira. Ni imwe mu equipe no munsi novuga ngo ifise abakinyi bari experimente ku buryo bisanzwe kumwumvisha ico agomba gukora gusumba ko mugira umubano mwiza kugira ngo abe flexible nawe. Hano hantu abantu batazoza barihenda. Jonathan mvuga kare ni experience n'ico umuntu ashoboye. Ntibigomba guhura n'imyaka yiwe. Rudiga jewe ndamuzi ko ari mu grand défenseur. Mwiza jewe ava kwa Chelsea nari gufata risk nkavuga ati Militao hinje mu défenseur agusumba icara. Heureusement yuko na Militao mu mwaka wiwe yaciye avunagurika mu mwaka Rudiga yinjiye. Mu mwaka Rudiga yinjiye wari wo mwaka Militao ariko akinana na Araba bace batwara Champions League 2022 mugabo après acaragira ikibazo c'imvune. Kiriya gihe Rudiga yavuye kwa Chelsea amaze gukonvenka isi yose ku kintu kivuga ngo na equipe nimwe jewe Rudiga ntoba titirere muri iyo ndahageze. Ugeze kwa Madrid ugasanga umwana nka Militao bahaguze muri Portugal yasafarinze kugira ronko uwo mwanya yamaze gushika mu kibuga vyari bigoye ko umuryamira mugabo nta muntu numwe atabona yuko Rudiga ari mu defenseur mwiza kuri Militao. Uno munsi Rudiga araho nk'umu defenseur mwiza mu kibuga, nk'umu defenseur mwiza mu bijanye no kurida bano bana batoyi. Wakivuze neza wabonye umupira umwana yitwa Dean Huijsen yateka umugabo w'ijoro ryakeye yeka kuba n'umwana umwe yitwa Raul Asensio barasigana bariyumvira ngo ninde abantu babona ko ari ndashoboye entre nous les deux. Mugabo no munsi uri kumwe na Rudiga uravuga ngo reka nkine. Rero je ndaraba Rudiga no defenseur mwiza yagarutse agarukana na Trent Alexander-Arnold je nabihereye ko kuva Real Madrid kimusinyisha. Nivyanka Trent Alexander-Arnold ntituzovuga ngo ni adaptation ya Hansi. Numupira w'amaguru wamunaniye kuko ari experimente avuye muri equipe yitwa Liverpool bakine ibintu biri similaire n'ivya equipe yitwa Real Madrid. Bagaruye umugabo yitwa Federico Valverde hagati mu kibuga bagiza amahigwe kuri ARBELOA yo kuronka Eduardo Camavinga hagati mu kibuga. Vinicius Junior gusubira inyuma kuyo niko ari kwabaye kumva ngo ni Vini yabaye flop. Ahubwo equipe ya Real Madrid iramwemerera gutanga version yiwe kuko turazi ko Vini ni mwiza kirira imbere ya Mendy akamurekura akamubwira ati genda ugira izo spectacle zawe ibijanye no kudefanda ndimenya ariko nawe ko offense nakazi kawe.
muri joge duce tubona ukinana na Alvaro Carreras agikeneye adaptation no kugitsura 10 mumenyereza mutari ko murahuza bakina iminota 70 akaguterera hanze bizoguza ugaruka kudefanda atari ibintu byawe bizokwica mu mutwe kumva yuko umumenyereza yinjiye asanga hano wamaze gufatisha agomba kukurandanira bigatuma version yiwawe itahari mugabo no munsi Arbeloa yamaze kugira ayo mahigo yo kugarura abakinyi bibo bahora mu mvune kandi beza bari experimente agacanagirirwa amahigo yo gutora version nziza hagati mu kibuga ndiko ndabona umugabo witwa Jude Bellingham uravye Mediana ya Real Madrid beniri kwirakina no munsi ntanguye kubona ngo ubwiza bwa Arda Güler rero tugiye kububona no muri no minsi ya equipe ya Real Madrid ihari ifisa abagabo bagera kuri 3 mu kibuga hagati Federico Valverde Chouameni na Camavinga Arda azosabwe ikintu cyo kuvuga ngo imipira yose waronse menye ingene uyidistribute ku mpande menye ingene ukirisha Kylian Mbappe menye ingene ukoresha barriere yose nico yagenewe gukora gusumba hahandi twara tubona aronsa zana Gurera agakina nka nimero 8 Gurera agakina nka nimero 10 mugabo tukabona ngo umwana bari kwamutuma ibintu bimurengeye uno muzi legend abona Arbeloa equipe yiwiwe kugarura version nziza y'abakinyi so buhinga bwinshi yakoresheje mugabo yarabaye flexible umubano wonyene uri kuba tuma equipe yitwa Real Madrid isubira kutwereka Vini atsinde gitsinda kumva ko yotamba Vini yiyumva yuko yocenga umudefenseur kabiri gatatu agaruka kukurondera kongera kagucenga kandi bigatoka iratunze Federico abantu baravye match mutifokaliza cyane kuri Chouameni yatoye nka ndi match akazi kakozwe na Fede mu kibuga hagati gateye ubwoba ntiyigeze aboneka mu rukino vya nyavyo bimwe nkuko ari kurabona Chouameni cyangwa ubundi kenshi niko ikini hano mukiya tagaragara mugabo numwe mu bagabo bakora amakuvertire menshi bakora yakoreye kuvertire Trent Alexander-Arnold yakoreye akora cross nyinshi mu kibuga ku buryo ugera ahantu ukavuga ngo uyu mugabo witwa Federico Valverde numukinyi bwoko kafise pomo zingahe mugabo no munsi uribuka kuri Alonso tangura kwidoga je ndo mu mediatere unkinisha kuri kabiri nkino zibaye nyinshi biki ukabona ngo abakinyi ntibabayeho neza rero iyo habaye ahantu ukaba mu mutekano version yiwawe niyirengeye yiwawe uri capable kuba witanga kandi ukayitanga atamyidoga bwana heading ino 8 kuva umugabo yitwa Arbeloa yinjira kuri match ya Albacete uno musi ino 8 zose Vinicius yakinye iminota 99 niyigeze yisanga gata ko asubira abandi niyigeze asubirizwa ibitsindo atsinze muri izo nkino bigera kuri 5 na assist 2 harimo igitsindo na assist 2 imbere ya Monaco harimo n'igitsindo yari yasinze imbere ya equipe yitwa Benfica Lisbonne bwo birumvikana ko muri Ligue des Champions kuri Arbeloa umugabo yitwa Vini afite ibitsindo 2 na assist 2 mu nkino zigera kuri 3 birumvikana ko harimo gwa phase Ligue yakinye imbere ya Benfica nuru yakinye kwa Monaco nuru baraye bakinye go gutangura birumvikana ko mu nkino 3 za Champions League afise ibitsindo bigera kuri 2 na assist 2 umugabo yitwa Vinicius de Oliveira umwe mu bagabo twabona kwa XABI Alonso nubwo yotsinda ariko atastability agira yo kumva ko azora mu kibuga nko vyari kuri Carlo nubwo yotsinda atastability yagira muri we yo gutuza yo kumva ngo SK Jones otangura mu kibuga nimba no musi nabaye mwiza byo bari bimwe mu bintu novuga ngo Arbeloa yo bari karakorera ko cyane bigatuma tubona Vinicius mwiza ko nibyaro byo bitanguye kuduga toute compétition confondue ibitsindo 11 assist 9 urara mu bitsindo 20 mu nkino 35 Vinicius de Oliveira amaze gukina ico niyumvira XABI Alonso ntabwo yirukazwe muri equipe ya Madrid bamuziza umusaruro mubi kuko uravye meme no muri iyo fa Champions League yari mwiyo miguri iguma muri 8 za mbere waraba muri Liga ya course yari hari yawe na Barcelona nivyo yaratsinzwe na Atletico mugabo nawe yaratsinze Barcelona iyo Clasico ariko kandi nivyo hari cadecranche ico kintu ndiko ndabakoreza ita cyane icadecranche ivyo ni gutakaza Super Coupe mugabo iyo tuvuga ko ari kibazo ca resultat Arbeloa ushikiye kuri Albacete ikakwera muri Coupe du Roi mu bikombe bari bagutumye twaje tuvuga ngo dushiraho ico no kwita kabaza bisobanura ngo urukorera mu buryo Madrid yari imeze imbere yuko Arbeloa yinjira imenyerezwa na XABI Alonso waraba nuno munsi uburyo bari gutsinda inkino mu musaro simbona difference ndende mugabe ikintu kimwe hariho imigwi nabigarutse ko kare itegerezwa kuba ifise version nziza z'abakinyi bayo beza bakomeye sivyo
kimwe mu bintu Xabi Alonso ashobora kuba yanahowe ni vestiaire sivyo atwaragezaho imagine n'igice cya sezo kitarahera mugabe bikavuga ko muri vestiaire yawe hari bamwe mu bakinyi bagushikiye n'abandi bakinyi batagushigikiye ukwidoga uburyo aramplasa nabivuze uburyo ahadikiriza kwerekana ko Masantuona ari mwiza rimwe na rimwe ukabona ngo yo stability ya Rodrigo na Vini irikirabura rimwe na rimwe Vini arasowe muri match ubona ngo nivyo equipe nira debloka match mugabo ni wa mukinyi equipe mentalement acafa direct Vini ari muri babakinyi beza mugabo boroshe gupfa mu mutwe mugabo iyo ahuye no mumenyereza amwumva akamutahura twibuke Vini injira muri Real by the way no ku munsi wejo vango ere y'umugabo bita Zinedine Zidane buriya no ku munsi wejo ndemera ko twabonye Vini akomeye kuko mentalement bigaragara ko equipe ya Benfica yari yateguye kumudestabilize si ku munsi wejo gusa bamwe no kuri Sociedad rero uravyo buryo akira abantu rero bari kuvuga ngo sinzi umugenzi yambajije Vini ato nka muri match kuri Sociedad yatsinze ibitsina bingati bibiri biyaje zijya penalty niwe yabitsinze ariko niyo adatsinda biriya bitsina Vini yari acambira ngo kumbe rero ngo ari bitsinda ngo bya penalty ngo nta kidasanzwe cyana mubwiye ati Vinicius Junior no mukinyi mwiza nimba atsinze kuri penalty wenyene ya provote zibiri zose mva ngo nibwo bwiza bwiwe erega DJ nko bakoze penalty dufata karorero bakayikorera nka Sherki igatera harande na penalty bakoreye Vini igatera Vini cyo izo penalty ku ruhande rwanje ntizinganya poa kuko yagukoreye ikosa ryari kuvamo n'igitsindi y'iryo kosa ritahaba ikosa rimaze kuba rirakosowe bisobanura ngo ikintu ARBELOA yatumwe muri Madrid no kugarura ugwego rw'abakinyi ba Madrid na equipe muri rusange ivyo navyo si imyimenyerezo myinshi si style y'imyimenyerezo ihinduka ivyo Xabi Alonso yakoreshwa ahubwo n'uburyo bari babayeho muri vestiaire kuko Madrid ifise babakinyi ufise Bellingham ufise Mbappe ufise Vini ufise Federico Valverde ufise Tchouaméni ufise Rudiger ufise Trent ufise Thibaut Courtois mwizamu niwe bakinyi umumenyereza ushobora kubabwira ati je ngiye kwicara ajya ku ruhande genda mukora akazi mutegeza gukora bagagakora mugabo ni nabo bakinyi yo batameze neza muri vestiaire no mu mutwe vericho zabo zitakana ningo hari abariko baragaruka ati ubwo urugero rwa Real Madrid twurupima paraporo ya izindi equipe cyane paraporo yago erega haza uno musi Madrid Barcelona La Liga muri rusange turavyemera ko barasubiye inyuma avant yuko dukompara zino equipe n'indi migwi yitwa ko ifise projet zihiye ifoko zibanza zikikompara z'ubwazo est-ce que uno musi dufise urugero rwa Madrid twari tuzi cyangwa urugero rwa Barcelona twari tuzi erega vuze ngo avant de dire ko Barcelona cyangwa Real Madrid bo bagarukanye urugero rwabo paraporo kuko paraporo ya ziriya equipe no kuzisinda urugero rwa Madrid n'ubwa Barcelona kubwanje mbona bigoye bo ntabwo biri comparable kuko Madrid nziza ni Madrid isoka inyuma ya Espagne igakomanga sivyo mugabo hari gihe ufise Barcelona nziza indani mu gihugu yasoka inyuma ya Espagne bika ikintu ca mbere hari n'igihe ufise Madrid mbi mu gihugu muri Espagne ariko muri Champions League bisobanura ngo urugero rwa Madrid rupimirwa muri Champions League gusumba muri Liga je nico kintu ndiko ndavuga ubwo Barcelona go turupime muri Liga gusumba muri Champions League uno munsi equipe nziza yakagomba kubigaragaza indani no hanze y'igihugu mugabo nimba hari hahiseruka tukamenya ko yahageze ubwiza bwe tureke kuvuga uno munsi Real Madrid twafata urukino rumwe ngo tuce twemeza abantu ngo yagarutse kandi uno munsi Real Madrid wewe nyene nta n'umuntu arinda kukwemeza wemeza ngo yagarutse kubera iki version yayo muri UEFA Champions League urayizi ko yitwa Real Madrid y'ibidafise inguvu ifatize ifise inguvu ikazitsinda Jenzo kwa mananga karore 2022 bafashe Paris Saint-Germain bafashe Manchester City bafashe Chelsea bafashe Liverpool yose yitwa kwikomeye bakubita bakuranye no munsi ndaraba umugabo yitwa ARBELOA ibi bintu byose ariko arubaka sumumenyereza mwiza w'igitangaza ariko ari flexible kandi yanagiriwe amahirwe kugaruka kwiwagarukana na preparateur physique yitwa Pintuzi uno munsi nziko muri ko murabona Federico Valverde uno munsi yongeye kuba umusore yiruka match yose gahera adahagaze
Vinicius Junior kuko uraba uno muzi ukavuga ngo version rero y'umu preparateur physique mwiza yagarutse abakinyi batangwe kugarukana physique yabo twari tubazi ko gusumba nayo uvuze ngo Rudiga uvuze ngo nde kuva mu mvune k'umukinnyi Real Madrid akaba mwiza jewe simbaye tone kuko avuye mu mvune nzi yuko yagiye ari umukinnyi mwiza niyagaruka akaba mwiza nta gitanga avant d'attendre le résultat yo gutsindiza equipe zikoma kugira ngo equipe igaruke ku rwego rwo gutwara ibikombe il faut voir d'abord kwindani muri equipe organisation rero itakaye kwanza igaruka kumbure reka turangirize kwa kakano Edi mu nkundire ubwo hamwe twobona equipe ya Real Madrid itwereka Vini asubira ku explosion itwiyereka mu ishusho ya equipe iri capable gutwara Liga cyangwa Champions League uwo bari umwanya mwiza wuko ARBELOA yizegwa nk'umumenyereza agomba kuba muri projet ya Real Madrid nyuma yuko ku munsi weje ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo na The Athletic bivuga ngo ARBELOA arazi ko afise contrat kugeza umwaka urangiye ariko hamwe yogira igikombe haye Madrid mu vyirikiragwanira kumbura ashobora konge gundi mwaka wa contrat kumwe na equipe ya Real Madrid izi performance zoba zitangwe gutanga icizere cy'uko Real Madrid hamwe yogira ikironse canke hamwe aba bakinyi ba Real Madrid na equipe muri rusange boba beza bakagira kuri resultat nta wundi yo bishimirwa atari ARBELOA hoba hageze ka umenyereza wa projet muri Real Madrid nubwo kugeza muri kano kanya tugisabwa kurindira kuko uracabuga cyane yandi mugani wababivuze Madrid ni equipe yama ishaka gutunga beza hose nta mahirwe mbabona kuri ARBELOA yo kuba ngenderwa ko muri projet za Madrid ivanye na zirita kuko iyo akazi karuka kugwa n'umumenyereza cyane tactiquement mu kibuga uburyo atondeka abakinyi uburyo remplacement zikogwa uburyo intsinzi ziboneka kuko nako ndaraba Madrid heruka memereza itianiri muri Liga itariki 30/11 banganya na Girona kuva ico gihe bace banshe n'intsinzi zose gushikira munsi hari kuri journée ya 14 na munsi bageze kuri journée ya kangahe ya 24 bako haheze journée 10 Madrid batazi kunganya muri Liga batazi no gutsindwa muri Liga bisona ngo ni enchaînement ya resultats nzize nyuma ya y'umugabo witwa XABI ALONSO mbona ngo ARBELOA le fait na profile y'uwafise n'abakinya afise kuri ya Madrid tubona ngo babipfuza gutunga umumenyereza w'iryo zina wa umumenyereza ubona ngo nitwagera igihe dukenera ko haba umumenyereza kwa debloka situation eske uyu dofise azobishobora sivyo ukora munsi ikintu mbona kiri gufasha ARBELOA cyane n'uburyo ari gusubiza hamwe vestiaire yande ya Real Madrid gusumba tactique mu buryo umusaruro uri kuraboneka ko na XABI ALONSO umusaruro yara office ubwo kubura igikombe vyo Landry hamwe ARBELOA buri gikombe nakimwe kiraza ko ari kimenyetso cy'ububi bwa ARBELOA nk'umumenyereza ataco yofasha equipe ya Real Madrid muri process yo gusubira kwitwa equipe nkuru kwisi Real Madrid no munsi basigaye mu bikombe bibiri La Liga ndetse na UEFA Champions League nivyo banavizemo motivation kumva ko bagomba gukora icoka byose La Liga uno munsi bicaye mu kibanza ca mbere imbere ya Barcelona hejeje gutsitara imbere ya Girona ariko dufatiye ku vyo bari bahitiyemwo uburyo ARBELOA yinjiye hamwe Real Madrid yogira ne branche vyo bazwa ARBELOA bokondana ARBELOA ngo yabimye igikombe ku ruhande rwanje nisangari oya kuko uno munsi equipe yitwa Real Madrid irimo ama challenge menshi cyane bigusaba kubutekanye swata abarongozi bo kwinaniriza abakinyi bo kwinaniriza gusumba kumva ko wananiwe wewe wahawe projet yitwa donc ya equipe yitwa Real Madrid uno munsi mbona Real Madrid je wanashaka mu mahigwe yo kugera kure muri UEFA Champions League gusumba La Liga bari mu kibanza ca mbere mugabo niho hantu nabonye bahindagurika cyane ariko muri UEFA Champions League equipe yitwa Real Madrid ndayibona yogera kure bivuze ngo niyo yogera kure ntitware ca gikombe ubwiza bwo mumenyereza ego nibikombe ariko ibikombe mu mwanya uhe yafashe equipe imeze gute mbega imisi yiwiwe uburyo yateguye equipe hari touch yo beragaragaye ko ande ganje ndemeza yuko niyo yobura ibikombe
tumaze kurya ku buryohe bw'umugabo witwa ARBELOA muri equipe yitwa Real Madrid na cancane ikintu yatumye abakunzi ba Real Madrid umuzi batangura ngo ruciza cyo kuvuga ngo niturava mu ihiganwa turacari muri La Liga meme na UEFA Champions League twoyitwara ivyo byose bikozwe ku ngendo y'umugabo witwa ARBELOA ariko no muzi yabakiri Alonso sinibaza ko no muri barage yari guhazohava haca vyari guhava bigorana mugabo ARBELOA niyo yobura championnat akabura na Champions League ni vya bindi bivuga ngo equipe yitwa Real Madrid ni equipe nkuru ntigomba kwizerera mu bitangaza hari benshi ariko ARBELOA nubwo yohabwa akazi ko kwitwa umumenyereza wa Real Madrid yozonanirwa nk'uko abandi bananiwe mugabo uno munsi uravye iramaze gutora ishusho iramaze gutora ishusho equipe yitwa Real Madrid mu minsi mike yifiswa na ARBELOA hari benshi nabonye ati n'ubundi n'umuntu w'umugabo adatsinya kuzana umwana wo muri academy kandi abona ko equipe yotakaza adaserebura ngo yiterere hejuru atsinze igitsinda abaza ati bokingo mbara cyangwa atereka mu kindi ibitsindo bibiri birajamwe akavuga ati batuje kabisa ibitsindo bibiri birajamwe akavuga ati abakinyi banje ruhuka ngerageza umwana muri academy komsejo tuzomukene baronka makata tukura simboni ya ARBELOA yizova ARBELOA kugira zo nk'ikarata y'agahamara umumenyereza biragoye amwenke ngira bamwagirije kutavuga gusa rero ndabubwiye ikintu gihari mumenye hamwe mwagirije kudashwana nabo aracari muto kintu bijanye na CV n'ibiki ngira ngo azogiraho ibikomba bitwara hanyuma yumve nk'umumenyereza akomeye atangira amvuga ngira atangwe agira izo reaction z'amenyereza bakomeye yes nuko ni ARBELOA